Nama nabivuze kiragoye ko umuziki ndundi uzotera imbere mu gihe tugifise abahanzi nka Adric Hakim bashobora kuba batera amakopi ku ndirimbo z'abandi. Kera nkuko bari bavuze ko Dramati yoba akunze kwigana Chris Easy cyane, ariko baza kuraba basanga sivyo. Haje uwundi karundura bita Adric Hakim, nuza kuraba ingoma yasohoye yiswe Twarabasize, ni ingoma ikoze neza cyane kandi ubona ko ikoze umudiho mwiza cyane, ariko ugiye kuraba ugaca gusanga indirimbo bita Sampe ya Chris Easy, uza gusanga beat iyo ndirimbo ya Twarabasize ya Adric Hakim uza gusanga ibice 90% bisa na beat y'indirimbo Sampe ya Chris Easy yakoranye na Dani Nanone. Mbega mu gihe tutariga gucreya ibintu by'iwacu, umuziki ndundi twiteze kuzoshika he? Mbega mu gihe tutaramekinga yuko ibintu by'iwacu twokora bikaba bifise quality yabyo byonyene, atahandi hantu ushobora kuvuga ati kino kintu yagikuye hajya, mbega ubona umuziki ndundi uzotera imbere ryari? Ndakwibutse ko mu minsi iheze atari kera cyane, ubu nyene mwa kuno kwezi umuririmbyi Kerina yigeze gusohora indirimbo ija kuri YouTube atanindwi irahera barayikurako ngo yateye kopi indirimbo yise Chocolate ya Chris Easy. Mbega mwebwe nk'abantu mukunze gukurikirana imiziki, byoba bipfira he ku buryo umuririmbyi ashobora gukora igikogwa hama kigategwa kopi kigakugwa no ku rubuga rwa YouTube, bakaba bavuga ko ngo bariye kopi abantu bahariya? Mbega byoba biva kuki? Mbega kubera iki bakunze kwisanga mbeshi bahura n'ingorane kuva kuri Chris Easy? Canke nuko bavuga ko Chris Easy nawe akunda gushishura ku bandi bantu, nko kubona bavuze ko indirimbo yiwe yise Chocolate yoba yashishuye abantu bashika nko kuri 3. Mbega wewe nk'umuntu ukunda gukurikirana umuziki ndundi, wowe ubona bikunze kuba bipfira hehe? Mbega byoba biva kuki hoho kugira ngo uce utera wumva direct ko indirimbo y'umuntu isa n'iy'uwundi? Kuko ugerageze kuraba indirimbo ya Adric Hakim ugacuraba n'indirimbo ya Chris Easy iyo bise Sampe, uza gusanga neza ibice 90% bya beat bigomba gusa neza, nubwo wowe udatega amatwi neza uraza kumva ko bigiye bihuye. Je twari kumwe Tasi the winner.